radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Kisoro muri Uganda ho ni kuri 88 n'ibice 9 FM ya Voice of Muhabura. Mudusanga kandi live kuri wa@radio-yacu-voa.com no kuri Facebook, X, Instagram na YouTube kuri Radio Yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi y'amasezerano yo koroherezanya mu bucuruzi hagati y'u Burundi na Kongo ntarubahirizwa nyuma y'amezi akabaka 2 asinywe. Usanze zamugiza hari gihe uje bukatacu utanze aragucira ngo zana ibihumbi 200 ufise nk'utunyene dutomate canke udutunguru. Aha mu Burundi baratusaba 2000 francs. Ahandi 2000 francs. Aba ni bamwe mu bacuruzi b'Abarundi bajyana ibicuruzwa byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amagambo mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yandika ku rubuga X akomeje gukurura icyuka kibi hagati ya Uganda na bimwe mu bihugu bya Afurika. Kuri uyu wa kane abantu bane bafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa bari bamaze umwaka bafungiye muri Burkina Faso barekuwe. Naho Amerika n'ibihugu by'Abarabu barakora ko bashoboye ngo Israel na Hamas bashobore kugera ku masezerano yo guhagarika intambara. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kane abantu bane bafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa bari bamaze umwaka bafungiye muri Burkina Faso barekuwe nyuma y'imirimo y'ubuhuza yakozwe n'igihugu cya Maroc. Eugene Mukankusi, ibyo byagezweho biti? Ibihugu byombi Maroc n'Ubufaransa nibyo byatangaje ko ikibazo cya diplomasi cyari gishingiye ku ifungwa ry'abo bantu cyakemutse. Abo bagabo bari bafungiye Wagadugu kuva mu kwezi kwa 12 umwaka 2023. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubutasi mu Bufaransa DGSE yabanje kuvuga ko bari intasi. Umuvugizi w'igisirikare cy'Ubufaransa kigenzura DGSE na DGSE ubwayo ntabwo basubije ubwo bari basabwe kugira icyo babivugaho. Mu itangazo Perezidansi y'Ubufaransa yavuze ko Perezida Emmanuel Macron kuwa gatatu yashimiye umwami wa Maroc Mohamed ku buhuza bwatumye bishoboka ko abo bagabo bane bari bamaze umwaka bafungiwe muri Burkina Faso barekurwa. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Maroc nayo yashimye umwami Mohamed na perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré kandi yavuze ko iki gikorwa cy'ubutabazi cyashobotse kubera umubano mwiza hagati y'ibihugu byabo. Ni nyuma y'imyaka 3 hari umwuka mubi hagati ya Paris na Rabat waturutse ku bibazo by'abimukira no ku butaka butavugwaho rumwe bwa Sahara y'uburengerazuba. Mu kwezi kwa 10 nyuma y'ibikorwa bitandukanye Ubufaransa bwiyunze na Maroc. Maroc ikomeje umubano mwiza na Burkina Faso hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka Sahel biyobowe n'igisirikari. Maroc ibyizeza kuzagera ku buhahirane bwagutse ku isi binyuze mu nyanja ya Atlantika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin uyu munsi yatangaje ko yiteguye kuzumvikana na perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gukemura ikibazo cy'intambara ibera muri Ukraine. Diane Ninahazwe turi kumwe ku murongo wa telefone. Ego Geoffrey hambavu rero ya Donald Trump president w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko mu byo yiteguriye harimo no kuganira n'indongozi za Ukraine kandi atacarinze gusaba. Donald Trump yigamba ko afise uburambe n'ubumenyi bwinshi bwo gufasha mu gutuma haboneka amasezerano hagati y'impande ziba zidacana uwaka ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Yigeze kuvuga ko niyafata ubutegetsi bizomufata amasaha ari munsi ya 48 kugira ngo atume intambara ya Ukraine n'Uburusiya
y'uburusiya ihera. Ntiyigeze yamara avuga uko azobigenza kugira yumvikanishe izo mpande zidacana uwaka. Ivyuko President w'Uburusiya Vladimir Putin yiteguriye kuja mu biganiro vyotuma intambara ihera yabivugiye mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo y'igihugu. Muri ico kiganiro Putin yavuze ko yiteguriye guhura na Trump, ati haize imyaka myinshi tutavugana ariko nditeguriye guhura nawe. Muri ico kiganiro kandi Putin yahakanye ivyuko Urusiya bwatakaje inguvu, avuga ahubwo ko kuva yemera ko ingabo ziwe zija muri Ukraine mu 2022 umwaka Urusiya butangura gutera Ukraine, Urusiya bwakomeye cyane. Mu kwezi guheze itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ryatangaje ko President Vladimir Putin w'Urusiya yavuze ko yiteguriye kuvugana na Donald Trump ku ngingo zotuma haboneka agahengwe k'intambara. Ico yari yahakanye ku bwa Reuters ni ugusubiza Ukraine uburere bwayo yigaruriye. Ico gihe yavuga kandi ko Ukraine ibwirizwa kubanza guheba umugambi wo kwinjira mu ishamwe ryishinze kwivunira umwansi hamwe OTAN mu mpfunyapfunyo. Nuko vyifashe Geoffrey. Yane nahazwe urakoze. Tukivuga iby'uruhare rwa Amerika mu gusoza cyangwa se kurangiza intambara hagati y'abahanganye, Amerika n'ibihugu by'Abarabu barakora uko bashoboye ngo Israel na Hamas bashobore kugera ku masezerano yo guhagarika intambara. Amakuru arambuye turayahabwa na Eugenie Mukankusi. Amakuru avuga ko abahuza babashije kugabanya icyuho mu bibazo by'ingutu, ariko ko hari ibindi bitari byumvikanwaho. Ibyo birimo kuba mu gihe ab'umuvuzi mu ntara ya Gaza bavuze ko ibitero bya Israeli byahitanye Abanyepalestina 41 kuri uyu wa kane. Mu ntara ya Gaza abaganga bavuze ko Abanyepalestina batari munsi ya 13 bishwe mu ijoro ryakeye mu bindi bitero bya Israeli, harimo ibyagabwe ku mazu abiri no mu nkambi nini iri muri uwo mujyi. Amakuru aturuka mu buvuzi avuga ko igitero cy'indege cya Israeli cyahitanye abantu 9 hafi y'inkambi y'impunzi ya Bet mu mujyi wa Gaza, mu gihe ikindi kishe abandi 4 mu mazu ari hafi y'ahitwa Beit Lahia mu majyaruguru. Umunsi ukuze kuri uyu wa kane kandi ibitero by'indege byahitanye byibuze Abanyepalestina 15 mu macumbi 2 abamo imiryango yimuwe mu burasirazuba bw'intara ya Gaza mu nkengero z'umujyi wa Tufa, nk'uko abaganga babivuze. Ibyo byatumye umubare w'abapfuye kuri uyu wa kane ugera ku bantu 41. Igisirikare cya Israel cyavuze ko kibasiye abarwanyi ba Hamas bakoreraga mu bigo bishinzwe kuyobora no kugenzura ahari ibigo byakoreshwaga nk'amashuri Al Karama na Shaban mu mujyi wa Tufa. Israel yavuze ko Hamas yakoresheje ibyo bigo mu gutegura no kugaba ibitero ku ngabo zayo. Abatuye Jabalia mu majyaruguru ya Gaza, aho ingabo zikorera kuva mu kwezi kwa 10, bavuze ko ingabo zamaze ijoro ryose zirasa ku mazu. Raporo yasohowe kuri uyu wa kane n'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF yavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza itsembabwoko mu bitero byo kwihimura bya Israeli mu gihe Abanyepalestina bateshejwe ibyabo kandi baterwa amabombe. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudusange no kuri wa@radio-yacu@voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudukurikira kuri radio yacu VOA. Mukanya turababwira avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera muri Uganda ku ngarukamamagambo Muhoozi, General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, yandika ku rubuga X atangiye gukurura amakimbirane. Ntabwo ari amakimbirane ariko ni imibanire mibi hagati y'ibihugu bituranye. Amagambo General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, yandika ku rubuga mpuzambaga rwa X akomeje guteza ibibazo hagati y'igihugu cya Uganda n'ibihugu binyuranye muri Afurika. Ibimaze kugirana igisare na Uganda kubera amagambo ye harimo Kenya, Sudan, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba yamagaje Bwana Matata Twahamagara uhagarariye Uganda muri Kongo gusobanura ku magambo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba aheruka kuvuga kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. General Kainerugaba yanditse kenshi ku rubuga rwa X agaragaza ko ashyigikiye inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi buriho muri Kongo,
azita abavandimwe. Muri iki cyumweru yanditse kuri uru rubuga yihanangiriza abo yise abacanshuro barwanira ku butaka bwa Kongo, avuga ko kuva tariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha ingabo za Uganda abereye umugaba zitazabarebera izuba. Igihugu cya Sudani nacyo cyanditse cyamagana amagambo General Muhoozi aherutse kwandika yumvikanisha ko igisirikare ayoboye kizafata ubutegetsi muri Sudani perezida watowe wa Amerika Donald Trump namara kurahira mu kwezi gutaha. Sudani yavuze ko amagambo ya Muhoozi arimo ubuhubutsi no kudashyira mu gaciro. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani rivuga ko amagambo nk'aya agaragaza urugero rwo hejuru rw'agasuzuguro no kutubaha amategeko mpuzamahanga utaretse n'amahame y'imibanire n'amahanga. Guverinoma ya Sudani yasabye ko leta ya Uganda isaba imbabazi kubera amagambo ya General Muhoozi yise arakaje kandi yateza akaga, isaba ubumwe bwa Afurika n'imiryango mpuzamahanga kuyamagana yivuye inyuma. Mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2022 Muhoozi yanditse ku rubuga X ko we n'igisirikare ayoboye bitabatwara ibyumweru 2 gufata umurwa mukuru w'igihugu cya Kenya, Nairobi. Ibi byakuriye guterana amagambo hagati y'abakoresha uru rubuga, bamwe bamwita umuhubutsi. Nyuma yaje kongera kwandika kuri uru rubuga abwira abanyakenya ngo bahumure, ntiyatera iki gihugu kuko se yamubwiye ko adakwiriye kubigerageza. Nubwo guverinoma ya Kenya ntacyo yabivuzeho, nyuma yaho Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yasabye imbabazi igihugu cya Kenya kubera amagambo umuhungu we yari yavuze. Yavuze ko bidakwiriye ko abakozi ba leta baba abasivili cyangwa abasirikare bivanga mu bireba ikindi gihugu. Mu kwezi kwa 10 uyu mwaka nanone General Muhoozi Kainerugaba yanditse kuri uru rubuga asaba ambasaderi wa Amerika muri Uganda William Pope gusaba imbabazi Perezida Museveni yemezaga ko yasuzuguye, bitaba ibyo akava muri icyo gihugu. Ntiyatangaje uburyo yamusuzuguye, gusa ambasaderi William Pope ntiyasabye izo mbabazi. General Muhoozi amaze kumenyekana nk'umuntu ukoresha urubuga X cyane, avuga amagambo bamwe babona nk'atunguranye cyangwa atavugwaho rumwe, nko gushyigikira ko Uburusiya butera Ukraine cyangwa inyeshyamba zo muri Tigre zarwanyaga ubutegetsi bwo muri Ethiopia. Bimwe mu byo General Muhoozi Kainerugaba yandika kuri uru rubuga bimaraho igihe gito bigasibwa, gusa abatari bake baba bamaze kubibona no kubihererekanya. General Kainerugaba ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni. Abatari bake bamubona nk'ushobora kuzasimbura se ku butegetsi, bityo bakaba bakurikiranira hafi ibyo yandika kuri uru rubuga. Abandi bagasanga imyitwarire kuri uru rubuga ishobora guca amarenga y'uburyo Uganda yabana n'ibindi bihugu aramutse agiye ku butegetsi. Nyuma y'ukwezi n'igice leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeranyije ko ibicuruzwa 66 bizajya byambuka imipaka bidatanze imisoro mu rwego rwo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Icyo cyemezo rero ntikiratangira gushyirwa mu bikorwa ku mipaka ihuza ibyo bihugu byombi. Vedaste Ngabo byifashe bite? Bamwe mu bacuruzi barimo abarundi n'abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu Burundi bakabijyana mu mujyi wa Uvira banyuze ku mupaka bakavimvira, bemeza yuko bakibisorera amafaranga. Ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba ministre babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Kongo na Nijimbere Chantal w'u Burundi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10. Aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa 66 by'imbugwa mu bihugu byombi. Ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma yaho amaze gusinyirwa. Turi nabo na Mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga, imbuto, ibishimbo, amata ndetse n'amazi. Avuga yuko bakomeje kwaka imisoro. Ujya musi barapfa kuvuga gusa ariko mubahaye umugongo rero bacyatangura kandi kuruhisha. Bagisubiza bijya bose bujya busuruzi bujya buto sanga n'ibitoke n'udutunguru cyo abantu bazana ku mutwe, hanyuma rero baca bagufata hariya muzana amahera. Tubabari yuko ibi byose bamaze kubikura baca bavuga bijya baravuga nibiwabo, ariko rero twasaba nyene kandi kubajya bagumwe badufasha bagumwe bagira rero iswivi baze barabe, hanyuma barabe ku bintu biguma bitembera byo bavuga bajya abashefu ndi baguma babikurikiza baguma mumaze kubivuga, hanyuma rero mbahaye umugongo bacatangura kandi kudufata byo dufite burya budandaza buto buto. Abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri Kongo basoreshwa no ku ruhande rw'u Burundi hari amafaranga basabwa. Mu Burundi
mu kugira tujabuke usanze izamu ryiza hari igihe ujabuka atacu utanze aragucira ngo zana ibihumbi 2 ufise nk'utunyene udutomate canke udutunguru. Aha mu Burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs. Abacuruzi basaba ko ku mupaka wa Gatumba na Kavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe. Aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mupaka wa Kavimvira. Tuza tutinye turajugumira tu example nzanye ibiro 50 vy'ibiharage moranza njugumiye nta mahoro mfise saba yuko wadushirira oroza ngaho tukamenya ibiro 200 nushobora kubiriha cyangwa ibiro 100 nushobora kubiriha tugende tubizi ivyo tuje gukora kubera tuzanye n'ivyo ashara nzogira ingorane. Usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite, bavuga kandi ko birukanwa naho bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka. Baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntituje hariya kure ntibatwugarireko, bakaca baza polisi kabisanzaza kabimenagura bakabihonyanga bakabisiribanga. Twege ducuruzije nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha tucuruziza abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika byose. Ubwo Minisitiri w'Ubucuruzi muri Kongo Julien Paluku na Chantal Nijimbere w'u Burundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa 10, basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za ministeri zombi buvuga ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa 10 abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano. Mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri Kongo no mu Burundi, avuga ko ibyo 66 iyo bitarengeje $500 bidasoreshwa. Twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa, tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri Uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri liste y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa i Bukavu. Andi makuru ava muri birishinzwe abacuruzi ku mupaka wa Kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mupaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa 66 batazaza bishuza. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tugume muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri icyo gihugu zizwi nka MONUSCO zatangije ibikorwa byo kurindira umutekano abasivili muri teritwari ya Jungu mu ntara ya Ituri, nyuma y'uko ako gace kibasiwe cyane n'ibitero by'imitwe yitwara gisirikare ya Kodeko yica ikanashimuta abaturage. Jimmy Shukran Bakomera. Teritwari ya Jugu ni imwe mu zigize intara ya Ituri. Iyi teritwari iri ku buso bwa kilometero kare 8,184 igizwe na sheferi 7 zirimo na segiteri 4. Abaturage bo muri iyi teritwari batunzwe n'ubuhinzi butandukanye bwiganjemo ahanini ibigori, imyumbati, kakao n'ibindi. Aha kandi haba ubworozi bw'inka n'andi matungo atandukanye bifasha abaturage mu kongera ubukungu bwabo. Kimwe n'ibindi bice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu, teritwari ya Jugu nayo iri mu zibasirwa bikomeye n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ingabo za leta ikorera muri ako gace. Groupement na lokalite ya Dedro iherereye mu birometero bigera kuri 40 uvuye mu mujyi wa Bunia yakomeje kubisibaniro ry'imirwano hagati y'imitwe irwanya leta n'ingabo z'igihugu FARDC. Ibyo byatumye abasivile bari basanzwe batunzwe n'ubuhinzi badakora akazi kabo neza mu myaka 2 ishize. Ni muri urwo rwego ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO bwahisemo kohereza ingabo muri ako gace. Abaturage batangiye gusubira mu mirima yabo ariko baherekejwe n'ingabo za MONUSCO zo muri bateyo ya Bangladesh, dore ko arizo zahawe kurindira aba banyekongo umutekano haba mu ngo zabo no mu mirima bajya guhinga. Bwana Vusimba Katahiro, umuturage wo muri aka gace wavuganye n'Ijwi rya Amerika, yagize ati: ubu naje ahangaha guhinga kuko mbona abasirikare ba MONUSCO bageze ahangaha. Ni ibyishimo bikomeye cyane kuko twari tumaze igihe kirekire tutagera mu mirima yacu. Abarwanyi ba Kodeko bari baturembeje cyane, ikindi kandi baba bataduteye tukabona haje n'abandi bitwa Zaire. Iyo yose ni imitwe ikorera ahangaha Dedro. Twizera ko kuba MONUSCO iri ahangaha Kodeko tutazongera kuyibonaho. Kuba aba banyekongo batarageraga mu mirima yabo
bo bavuga ko byari bibabangamiye cyane, dore ko bamwe muri bo batari bakibona uko bakemura ibibazo byabo bya buri munsi. Abayobozi b'inzego z'ibanze twavuganye bavuga ko kuri iyi nshuro batangiye kugira icyizere cyo kuba agahenge gashobora kongera kuboneka. Kakurungwe Kitamba Gervais ni umuyobozi wa lokalite ya Dedro twavuganye, ubwo nawe yarimo gukora ibikorwa bye by'ubuhinzi. Iruhande rwe hari ingabo za MONUSCO. Twongeye kubona ibimenyetso bitwereka ko amahoro ashobora kugaruka muri aka gace kacu. Tubonye ingabo za MONUSCO ziri ahangaha. Mu by'ukuri ntitwabona uko dusobanura ibyishimo byacu kuko twari turembejwe n'umutekano muke. Abantu ntitwari tukijya mu mirima kubera gutinya ko Codeco cyangwa se Zaire zishobora kudusangayo zikatwica. Ubu ngubu turishimye cyane kandi dutekereza ko ibi bizakomeza bitya. Njyewe ikinshimishije cyane ni ukubona ndimo guhinga, hirya hari ingabo za MONUSCO. Uyu muyobozi w'inzego z'ibanze yongeraho ko nubwo bimeze bityo, abarwanyi b'imitwe ya Codeco na Zaire batari kure kuko bahora barekereje bagamije kwica abaturage bajya mu mirima. Avuga ko kugeza ubu abaturage barenga 200 bamaze kwicwa muri iyi lokalite, abandi benshi bagashimutwa, n'ubu bakaba bakiri mu maboko y'iyo mitwe. Banyura iruhande hariya ku mazu, abandi bakinjiramo imbere bakica abaturage. Abakora ibyo ni Codeco na Zaire. Rimwe na rimwe ADF nayo iraza ikica abaturage. Ubu ngubu abarenga 200 bamaze kwicirwa muri aka gace, abandi benshi barashimuswe ntituzi ngo babahe. Ibyo rero ni bimwe byaduteye ubwoba, ntitwongere gusubira mu mirima yacu. Ariko kuba ingabo za MONUSCO zigeze ahangaha, tugiye gukora akazi kacu neza nk'ibisanzwe. MONUSCO yo ivuga ko teritwari ya Jugu kimwe n'izindi zigize intara ya Ituri zikwiye kongerwamo ingamba zo kurinda abasivile, cyane muri ibi bihe imitwe yitwaje intwaro yiyongeye. General Monjrol Alame Noterne, umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare wa MONUSCO mu ntara ya Ituri, yemeza ko ingabo zabo zizakomeza kurinda abasivile no kurwanya iyi mitwe y'iterabwoba ndetse no gukaza ingamba mu gihe abaturage bari mu mirima yabo. If the MONUSCO can be deployed during the Nimba ingabo za MONUSCO zerekejwe muri aka gace muri ibi bihe by'isarura, aho n'abandi baturage bari gukora ubuhinzi, ni ikintu tubona ko cyari gikenewe cyane. Murabizi muri aka gace hakorewemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitandukanye, byose bifite inkomoko ku mitwe yitwaje intwaro. Ntekereza ko rero kuba ingabo zacu zigeze ahangaha ari igisubizo gikomeye cyane kuri rubanda, bagakora ibikorwa byabo ndetse bakiteza imbere. Kuri iyi nshuro umutekano turawukaza cyane ku bahinzi n'aborozi igihe bari mu kazi kabo. Uretse imitwe ya Codeco na Zaire, teritwari ya Jugu iri muri zimwe zakozweho bikomeye cyane n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa Kiyisilamu wa ADF, kimwe n'intara ya Kivu ya ruguru kubera impamvu z'umutekano muke. Intara ya Ituri nayo kugeza ubu iyobowe n'abasirikare ku itegeko ryashyizweho na Perezida Felix Tshisekedi kuva mu mwaka wa 2022. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Ijugu mu ntara ya Ituri. Jimmy Shukran Bakomera aho Ijugu mu ntara ya Ituri yarari kumwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka MONUSCO. Yari yajyanye rero n'izo ngabo. Umwaka w'ibihumbi 2024 turimo dusoza waranzwe n'amatora mu bihugu binyuranye ku isi. Ku mugabane wa Afurika, amwe mu mashyaka yaramaze imyaka myinshi ku butegetsi yarabutakaje bitunguranye, andi arabugumana. Umwaka w'ibihumbi 2024 ugiye gusiga demokarasi yifashe ite ku mugabane wa Afurika? Nibyo Diane Ninahazwe atubwira. Bimwe mu byavuye mu matora yo mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika vyatangaje benshi, ibindi biza nk'imvura iguye yakuvye. Muri Senegal akarorero, Bassirou Diomaye Faye atavuga rumwe n'ubutegetsi yatsinze avuye mu munyororo, gutyo aba yanditse amateka yo kuba president afise imyaka mike mu bari ku butegetsi bwo mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika.
intsinzi ya Bassirou Diomaye Faye yabaye nyuma yaho uwari President Macky Sall yayoboye Senegal kuva muri 2012 gushika mu kwa kane ko mu 2024 agerageje kwegeza inyuma amatora mu cafashwe nko gushaka kuguma ku butegetsi ariko bikamwankira. Umuhinga mu vy'ubutunzi Teddy Kaberuka asanga ivyabaye muri Senegal vyari bikwiye gusiga isomo. Byari bitangaje, byatanze isomo rikomeye kubakurikiranira hafi ibya demokarasi. Muri Ghana naho John Mahama yigeze kuba president w'ico gihugu akagitwara mu kiringo ca manda imwe gusa bitunguranye. Yatsinze amatora y'uno mwaka yarahanganyemwo na Mahamadou Bawumia, vice president w'ico gihugu, akaba ari nawe ari umukandida w'umugambwe wahurira ku butegetsi. Aha Mahama ariko agira ati ino manda isiguye vyinshi. Abahinga barimo Kwame Asa Asante babwije ry'Amerika ko benshi mu batoye muri uno mwaka mu bihugu bitandukanye baha amajwi uwo babona ahanini azotuma ubutunzi bw'ibihugu n'imiryango bwisununura. Kubera iki mu bihugu bitandukanye birimo Ghana baraje ishinga n'vy'ubutunzi none? Kwame Asa Asante mwari mu bya politike kuri kaminuza y'igihugu muri Ghana arabifitiye insiguro. Kubera ko ikibazo nyamukuru ari uko benshi barajwe ishinga no guhabwa ibyankenerwa birimwo ibiribwa. Twarabibonye kenshi iyo igihugu kiri mu bihe bitoroshye by'ubukungu, abatora kenshi baba binubira abari ku butegetsi. President mushasha wa Ghana John Mahama mu vyo yemereye abanyagihugu harimo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi kubera amadeni agera ku mamiliyaridi 30 mu madolari ya Amerika ico gihugu cafashe mu 2022. Ahandi batoye uno mwaka ni muri Botswana. Juma Gideon Boko ubu ni Gedeon Boko, president mushasha wa Botswana, aho yarahira yimikwa mu mabanga mashasha yiwe. Botswana ironse ubutegetsi bushasha inyuma y'imyaka yababa 60 yari imaze itegekwa n'umugambwe umwe Rudendi. Ahandi batoye ni muri Mozambique. Muri iki gihugu naho nyene ubutegetsi bumaze igihe kirekire buri mu minwe y'umugambwe umwe Frelimo. Uwo mugambwe umaze imyaka yababa 50 ku butegetsi, wemeza ko watsinze amatora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yamara baransi ivyavuye muri ayo matora, bemeza ahubwo ko Venancio Mondlane atavuga rumwe na leta akaba yajuga kabiri mu majwi ariwe yayatsinze. Kwa kunu wama yigisha ivy'amahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya American iri aha Washington DC, asanga watsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimo izitemera ivyavuye mu matora mu ntumbero yo kurinda amatati y'urutavanako. Iyo utsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukunga umwe mu gihugu. Nizere ko azoshobora kubikora. Ntidukeneye kumva ikindi gihugu co muri Afrika kija mu kaga. Muri Namibia naho nyene uno mwaka ubutegetsi bwagumye mu minwe y'umugambwe umaze ko imyaka myinshi, ariko aho bitandukaniye n'ibindi bihugu, ico gihugu canditse amateka yo gutora ku nshuro ya mbere president w'umugore. Ni Netumbo Nandi Ndaitwa wo mugambwe SWAPO utegeka Namibia kuva mu 1960 igihe ico gihugu cikukira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe SWAPO wakomotsemwo uwo mudamu w'umupresident musha agiye gutwara Namibia nabo nyene baransi ivyavuye mu matora, bavuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi turimo ibibazo by'ubuhinga bw'ivyuma n'impapuro zo gutorera ko zabaye nkeya. U Rwanda nago nyene uno mwaka rwaratoye. Umurwi w'igihugu utunganya amatora muri ico gihugu ukaba wemeza ko President Paul Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi kw'indwi n'amajwi hafi 100%. Bamwe mu bahinga bati aha harimo amahinyu nawe nu. Mu babibona uko harimo Edgar Gituwa yigisha vya politiki n'imigenderanire kuri kaminuza ya Strathmore iri Nairobi muri Kenya. Iyo habaye amatora bikavuga ko barenga 98% by'abatoye batoye umukandida umwe, haba harimo utubazo. Mu gihe hari abagiriza president w'u Rwanda kuguma ku butegetsi umwanya muremure, hari abasanga bikwiye kuko yakoreye vyinshi abanyagihugu. Umuhinga mu vy'ubutunzi Teddy Kaberuka ari muri aba.
ibyiza yakoze ni byinshi, si agaseseshwa rumuri, birigaragaza. Amatora y'uno mwaka muri Afurika yaranzwe kandi nayo muri Afurika y'Epfo, aho umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi vyanse ko utahukana intsinzi, gutyo biba ngombwa ko hajaho leta y'ubumwe. N'ubwa mbere vyabaye mu mateka y'ico gihugu. Diane Ninahazwe warimo atubwira uko by'amatora byagenze hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Ni naho rero dusoreje amakuru twabagezagaho, nshuti mu duteze amatwi, ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.